kuja gutora ngo n'uburenganzira bw'umurundi buri wese. Ibi rero bikavugwa na Gabriel Banzabitonde umukuru w'umugambwe APD hari mu gihe kuri uyu wa gatatu umukuru w'umugambwe APD yarazindutse aja gutora ikarata y'amatora kugira ngo nawe azoje gutora. Gishasha rero muri uyo mugambwe ngo bafise icivugo citwa Cengetos, aka rero ngo nakabirya mu mugambwe APD mu buryo bazokora bwo kwiyamamaza. Kurikira Gabriel Banzabitonde hari n'ibindi byinshi yashikirije ku bijanye n'imyiteguro yo muri aya matora atwimirije. Naramutse rero tuza gutora ikarata y'itora kuri mutumba w'amavukiro Gihungwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ego muzindeye gutora ikarata y'itora mu byakiriye gute? Ubwa mbere ho niteka kunaze twitegura amatora, twashimye ko twasanze abarundi baritavye gutora ikarata batari bake, bakaba batumije ko igice cya 80% maze gutora izo karata. Tukabona yuko rero dushima ko akamo twateye abene gihugu bakitabiriye hirya no hino kugira batore amakarata y'itora, ariko naho kumbure intambamyi zari zike zimwe zibonekeje. Mu mugambwe wa APD mwebwe muriko mwitegurira gute aya matora ko kwiyamamaza byatangiye? Mugambwe rero APD ko turiko turakora n'ibyo turiko turitegurira, turiko turakora ibikorwa by'imyiyamazo bikomeye cyane. Mbere twashize imbere icivugo kivuga giti APD tabara Uburundi, ego nico gihe. Ico cimviro cyaje gute? Twarabonye neza ko Uburundi bugeze habe mu iterambere. Uburundi uno munsi buguma bushigwa imbere mu bihugu bikenye, eka mbere n'abarundi bakaba babayeho mu buzima butameze neza. Turavuga nk'abakozi ba leta, abikorera utwabo, eka mbere muravye nejo bundi muri wa kwicegeranya cy'ibanki nkuru casohoye k'ibice birenga 40% aribyo byagize byo bita inflation. Nuvuga kutakaza agaciro cyangwa kuduga kw'ibintu byaduze ibice birenga 40%. Murumva yuko rero ubuzima bucamerwa nabi. Naha rero kandi murabona ko iterambere ry'igihugu nk'uno bakarura ibyo buha byose yari kirakora byarahagaze. Ukaraba uno munsi nta bikorwa remezo by'igihugu bikorwa, nta mahinguriro ariko arubakwa, ahubwo leta irikiraniganira no kubaho kwa misi yose. Naha rero twaje dutora ikigo kivuga ati APD tabara Uburundi, ego nico gihe kuko turiko turakora imyiyamazo twifuza gushikira ubutegetsi, twifuza gutsinda aya matora kugira ngo duhindure ibitari bike mu gihugu cy'u Burundi. Kubijanye rero n'imyiyamazo turiko turakora, twahisemo ikivugo kivuga ati dukore kampanye yitwa Cengetos. Ni ubwoko bushasha bwa kampanye bujanye umuntu ku muntu, umuntu ku wundi, umuntu wese mu muryango avukamwo, ujisho kurindi, umunwa ku wundi. Nuvuga ati abanyamahoro bose b'umugambi wa APD bariko baragenda ku muntu. Kubera ko twasanze ijya myiyamamazo yo kubibuga, abantu benshi buryo bariko barajya mubwira bitorera udupira, abantu bwira batamba imiziki, ariko by'ukuri abantu baranyotewe kumva imigabo n'imigambi asiguriwe yicaye yerekwa neza aho Burundi bwavuye naho bugeze naho rushaka kubushikana. Ni intambamyi zabaye kuva mu 2005 gushika uno munsi, kumbura abatwara uno munsi byabagoye batashitseko n'ingene twifuza kugira gute twifuza kubishikako. Iyo rero kampanye ya Cengetos ku maraporo dufise ikaba imaze kugira akamaro k'abarundi batari bake cyane, barenga 1,000,000 bamaze kwemera kuzohereza amajwi umugambwe APD. Kumbe twagira tumenyesha abarundi n'amakungu yuko umugambwe APD ufise imigambi itari mike, ariko mu migambi 5 mikuru twashize imbere, kuko benshi ntavyo bazi. Abahinga bakubwira yuko umuntu avuze imigambi irenga 5 mikuru abari umubeshi. Twebwe twashize imbere imigambi mikuru 5 tubona yokiza kino gihugu. Tuyishitse ko tuzovuga duti igihugu twifuza cyari. Ku mugambi wa mbere nuko tuteze imbere ingomero n'amahinguriro. Turakeneye umuyaga nkuba kugira ngo Burundi bukore ijoro n'umurango. Turakeneye kandi n'amahinguriro kugira ngo turwanye ubushomeri. Ibihugu byose byateye imbere byagiye bitezwe imbere n'amahinguriro kugira ngo abantu bakore bagwize umwimbu. Ariko no munsi urabona ko babwira abantu ngo nibagwize umwimbu, ata amatara, ata amahinguriro bihingura, byose bigapfa ubusa. Hari umugambi wa kabiri ukomeye cyane ujyanye n'iki n'indero y'akanovera. Turakeneye abize amashuri ameze neza, ubumenyi bashobora gukoresha. Ariko no munsi rero urabona ingene bimara amaje kubona abantu bahize amakaminuza, ugasanga no kwigisha birabagoye kubera iki indira gitana kanovera bagiye bahindagura ama programme bakadana ama programme atajanye n'ibihe.
no twifuza rero kunagura indero aho abarimu bahabwa agaciro. Uno munsi rero baje kubona ata mwarimu ashobora kwigura akaduga, bose bagasaba amalifti abo bigishije kubera menga umwuga w'ubwarimu barasuzuguye. Twifuza rero ko mu byo bijyanye n'iby'indero abarimu bahabwa agaciro, umwarimu agahabwa agaciro, hakaboneka ibikoresho bikwiye, umwana akiga mu buzima bwiza akazokwiga azikafisha azomarira igihugu. Ubundi mugambi wa gatatu ukomeye ni ubutungane kuri bose. Ubutungane umunsi urameza ko hari ubucamanza, ariko dukeneye ubutungane atamanza zirara, abantu bose batunganirizwa. Uwumva yose naho bari ingenzi igendeye Burundi akavuga ati mukiya gihugu nta ujya ugwara uwundi. Ubwo umunsi mwarumvise ko n'abashinga amateka bahohoterwa kumbure bikijana, ariko byategezwa kuba ko ubwo nyene imanza kibiraho abantu bakagira gute bagahana. Hari uwundi mugambi ukomeye cyane twifuza gushira imbere, n'uyu mugambi ujyanye n'amagara y'abana. Uno munsi abana baravuka badakurikiranwe neza, baravuga ngo bavugwa ku buntu mugabo bakavuga ku buntu, ariko uravye abana no munsi amagara yabo, abana n'amaraporo arekana ko babaye ingwara zo gufungura nabi. Iyo abana rero bakuze bafungura nabi bagira mu bigero badashobora kuba abasore bazima. Turakeneye rero gwaruka durera abana bakavuka neza, bagakora bafise inkomezi zoragwa, tugasubira kuronka imisore imwe yakora ibikorwa iguye neza. Mugabo bose batakaza kubaho neza kubera bavutse nabi bagafungura nabi, bagaca bagira rotari mu gufungura. Iyo rero ni imigambi tuguma dushira imbere. Hama rero umugambi ukomeye cyane kandi wa gatanu ni ugufashanya n'ayandi makungu. Muramaze kubona ko mu Burundi bavuga yuko Uburundi bwikwije budakeneye gufashanya n'ayandi makungu. Nibikunda, turakeneye cooperation internationale, tugafashanya n'ibindi bihugu mu makooperation yaganyaganya. Tuvuga kubera iki? Hari ibihugu bikora amamashini, turakeneye amamashini arima. Hari ibihugu bikora ibya gisirikare, turakeneye gufashanya. Mu yandi majambo turakeneye gufashanya n'ibindi bihugu. Ariko rero umugambi ukomeye twongeye ko cyane uburimyi bwa kijambere. No munsi baravuga ko bashize imbere uburimyi abatwara no munsi, ariko nibiki vyongera. Umurimyi ari cyarimisha agasuka kakandi nyene kagahera kamuhererako, nta murimyi ajya muri retraite. Turakeneye ko amatunga hari tuyakora kijambere, tukayirima kijambere, tukagira amabaraje d'irrigation avomera mu ciro no mu mvura, tukarima, tukazana amamashini ya kijambere, tukazana imiti, tukazana ifumbire. No munsi biramaramaje kubona kuronka ifumbire menga ni kamwana wa mama. Uburimyi rero buteza kwitabwaho, akavomereza kijambere, tukazana amadrone avomera, ariko umurimyi wese akarima mu mvura no muti. Nako barakabanza gatoya mbwa akarima kijambere. Rero turafite experience uko twaragiye mu gihugu cy'Ubushinwa, turabona ingene bikorwa, twaragiye mu bihugu bitandukanye ngaha muri Afrika, muri Botswana, ugiye kuraba ingene uburimyi byaho buteye imbere. Twifuza ko natwe tubikora tugateza imbere. Muri rusange rero twifuza Burundi butemba amata n'ubuki. Hari kibazo benshi rero babaza bati none ko imigambo yose ifise imigabo n'imigambi, nta mugambo n'umuntu afise imigambi. Nibyo, kugira imigambi ni kimwe, kuyishira mu ngiro n'ikindi. Rero ibihugu imigambi irafise imigambi, ariko si bose bazi ingene boyishira mu ngiro. Akarorero karahari, murabona ko imyaka 20 batwara no munsi heze bavuga imigambi, ariko bavuga ati umugambi wagiye mu ngiro ugashinga imizi. No munsi urabona ko mwezi muramenyesha makuru nimwe tubera icyabo. Mu yandi majambo rero twifuza ko abarundi bamenya neza ko iyi migabo n'imigambi bayishishoza, hama bakaduhunda amajwi kugira ngo dushobore gusanura Burundi. Twe tuvuga yuko aho bugeze tubona ko buriko kuraja ahantu hatameze neza, kuko abatabizi bamenya ko Burundi buriko buragira amadeni menshi mu gihugu, kandi bizotugora kuriha, kandi iyo madeni yose atamusaruro ariko uratanga. Baravuga ko ibindi bihugu bifata amadeni, n'ibyo bifata amadeni bishira mu migabo n'imigambi izoyagarukana. Muga twarabona ko no munsi amadeni menshi afatwa arayo kubaho ku munsi ku munsi, ya amadeni afatwa mu gihugu canke hanze y'igihugu. Twifuza ko twa amadeni yofatwa, ya amadeni akora imigabo n'imigambi azobyara imisaruro. Iyo migambi nayo ni kubaka amabarabara akagarukana, ni kubaka izongomero z'amazi, ni kubaka amahinguriro, kugira ngo amahinguro yose yahagaze n'ayandi mashasha ashobora guteza imbere igihugu, tunagwanye n'ubushomeri mu gihugu cyacu.